Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ngaha muri Afurika, Kenya, Uganda, Afrika du Sud, Mozambique, Tanzania, Zambia, Congo, Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe rero mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi n'ahandi hose, mukaba mwarakoze subscribe kandi ntitwabura kubakengurukira. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru y'abashoferi bagira batanu bahagaritswe ku mupaka wa Kobero. Aba bashoferi canke ababunguruza abantu bahagaritswe bagirizwa ko batwara abantu mu Rwanda. Ibara ryagoye, ni gute abantu binjiriye ku mupaka wa Kobero baja muri Tanzania? Igihugu c'u Burundi cabahagaritse, igipolisi cabataye mu mvuto, babagiriza ko batwara abantu mu Rwanda. Bababwiye ko ari ikizira kujana abantu mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe imipaka baciye bayugara, imbibe barapfunga baradedeza kugira ngo hatazogira n'umwe ahirahira kuja mu Rwanda. Uwugiyeyo nawe canke wiketswe ko aja mu Rwanda atakindi bamukorera atari ukumugandagura. Ibintu birakomeye cane biriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ni ingorane zikomakomeye. Aba bashoferi canke ababunguruza abantu rero baciye bahagarikwa, bakaba babiri bariko baraja muri Tanzania nyene, bafatiwe ku mupaka wa Kobero berekeza muri Tanzania. Abandi bashoferi batatu nabo bafatiwe ngaho ku mupaka, bari bariko barinjira mu Burundi baturuka bazanana muri Tanzania, bakaba bose nabo bari batwaye, bose baciye bahagarikwa. Muri bamwe mu bari bariko baraza mu Rwanda, murantunge bava mu Rwanda baza mu Burundi baciye muri Tanzania bakinjirira i Kobero, bivuga ko harimwo abanyeshure bariko barondera visa za Canada, bariko baza kuzishakira canke kuzironderera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu biragoranye cane, n'akamaramaza ibibandanya kugenda bibera ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe muri abo bashoferi kandi bakaba bamwe barekuwe. Inyuma yo kurekurwa bakaba barihishijwe, umwe umwe yaciwe ihadabu y'imiliyoni zitatu, hari n'abaciwe umiliyoni umwe bivanye. Ivyo byose bikaboneka ko ayo mafaranga yaciye aja mu minwe y'igipolisi, caciye kibatako iminwe canke kibata mu minwe. Tuve kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano, reka tuje mu kibano. Inkuru ibandanya kugenda ivugwa n'akamaramaza, aho noteri yemeje ko Dr Christophe Sahabo yatanze imihoho bisabwe na ba Mpema yuzuye nyene. Abo nta bandi ni Ndayishimiye.
Mu nkuru ziheruka twarabashikirije ukungene Dr Christophe Sahabo yahagaritswe n'iperereza Service National de Renseignement ateretswe mu ntahe muri 2022. Mwariyumviye agahomerabunwa iperereza ryakoreye ryahavuye rimukorera aho ryari rimupfungiye canke rimuboheye, aho yacumiswe umugeto ushushe mw'ivi, umugeto warunguye kugira ngo yemezwe gutera igikumu, yemezwe guheba imitahe yiwe yo mu bitaro vya Kira Hospital. Mu nkuru y'uyu munsi rero tugiye kubaha nukungene bampema yuzuye bihagiye ikarata karangamuntu yiwe baja kuyikoresha amanyanga kwa noteri. Mu gihe muganga Christophe Sahabo yari apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura muri 2022, bampema yuzuye bihagiye karangamuntu yiwe batangura kuyikoresha ivyabo nuko vyigwanwa n'umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe yaciye acukumbura anatanga amakuru atandukanye ku vyagiriwe Dr Christophe Sahabo mw'iperereza. Kw'igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatanu hari muri Rusama 2022, abagabo babiri bagiye kwa noteri bitwaje karangamuntu ya muganga Sahabo hamwe n'impapuro ziteyeko umukono wa Dr Sahabo. Izo mpapuro zari izerekana ko Dr Sahabo yatanze imihoho nk'uko yabisinyishijwe ku nguvu mu gasho ka seneri, abanje gusogotwa umugeto mw'ivi, umugeto ushushe warunguye. Ba bagabo babiri bashitse kwa noteri baramweretse karangamuntu ya muganga Christophe Sahabo, bongera bamwereka za mpapuro. Baciye bamusigurira ko bipfuza ko akoresha ububasha ahabwa n'amategeko yemeze ko muganga Sahabo yatanze imihoho. Wa munoteri yarinamuye aremeza ko Dr Sahabo yatanze imihoho kandi uwo muganga Sahabo vyerekeye atarengutse. Abo bagabo babiri bihagiye indangamuntu ya muganga Christophe Sahabo boba ari bande? Nabandi yari Dr Sylvain Pierre Nzeyimana. Bampema yuzuye bahisemwo ko ari we ababera umuyobozi wa Kira Hospital. Inyuma y'ikomborwa rya Dr Christophe Sahabo, uwari yamuherekeje nawe yari umunyamabanga wa Kira Hospital. Ariko naho noteri yemeje ko Dogiteri yatanze imihoho, yaritwararitse kwicungera mu gutomora neza ko bidasiguritse ko yemeje ivyari vyanditswe muri izo mpapuro Dr Christophe Sahabo yateyeko umukono. Mu yandi majambo, noteri yemeje umukono gusa wa Dogiteri Sahabo waboneka kuri izo mpapuro, ariko yaratomoye ko bidasiguritse ko yemeje ivyari vyanditswe muri izo mpapuro. Antoine Kaburahe avuga ko kugira ngo gutanga imihoho kwa Dogiteri Christophe Sahabo vyitwe ko kwemejwe na noteri hisunzwe amategeko, vyasaba ko Dogiteri Sahabo arenguka ubwiwe imbere ya noteri. Ico bikoze, noteri yaricungereye
arandika neza ko dogiteri atari we ubwiwe yishikiye ku biro iwe kwa noteri. Mu yandi majambo, uyu munoteri ivyo yemeje vyose ni ibinyoma koko karangamuntu ntitizwa, kandi n'abayitwaje nta kintu berekanye cemeza ko bahawe uburenganzira na nyeneyo. Dosiye yose ya Dogiteri Christophe Sahabo ni umusururu gusa kuko n'uburyo yatanzwemwo imihoho. Mwariyumviye ko iperereza ryifashishije umugeto wokeje warunguye kugira ngo bawusogote mw'ivi ryiwe kugira ngo ahave yemere ko ahevye vyose vyo muri Kira Hospital. Kw'igenekerezo rya 16 ukwezi k'umunani 2022, muganga Pirot na mugenzi wiwe Xavier Marie Tiniard nabo i Paris bateye umukono ku rwandiko rumwe. Batangaje ko ibintu vyose bakoze guhera ku munsi wa 4 igenekerezo rya 31 kwezi kwa gatatu muri 2022 babikora kugira ngo bakize agatwe. Nukuvuga ko mu mpapuro zose zerekana uwugaba Kira Hospital ubu nta na rumwe rukwije ibisabwa n'amategeko mu zifiswe n'aba Mpema-Yuzuye. N'udupapuro ba Mpema-Yuzuye bagiye barapfundikanya. Amaso yapfutse kuko sibo babonye barashikiriye ikigega c'amadorari ya Kira Hospital batari barabiriye akuya. Antoine Kaburahe, umumenyeshamakuru, avuga ko mu gihe yariko akora aya matohoza yatamariwe aca yibuka igitabo c'amateka canditswe n'umunya Nigeria Chinua Achebe, Things Fall Apart canke Le Monde s'effondre. Kubwa Antoine Kaburahe, umumenyeshamakuru, ngo kuba muganga Christophe Sahabo yatanze imihoho hakoreshejwe inguvu, hakoreshejwe umugeto wokeje, iyo mihoho yiwe igahava yemezwa na noteri mu buryo buteye isoni, ngo aho bukera intahe mpuzamakungu isasa amakungu izohamenyera vyinshi. Kubw'umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe, mu gihe c'intahe mpuzamakungu abanyamahanga bazomenya ko Uburundi bufise inzego zananiwe kandi zitagira ico zibanga. Indangamuntu n'impapuro mubisanga muri commentaire nk'uko bigenda bishikirizwa. Ibi bintu vyaciye bigenda bitangwa na Kamaramaza nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Amakuru dufise kuri kino kibazo ca Dogiteri Christophe Sahabo na Kamaramaza ibibandanya kugenda bikoreshwa, bandanya kugenda bigirwa n'abategetsi bo ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Benshi baribaza ivyo nyene bariko barakora, ivyo bihimbano biriko biragenda bihimbwa canke bipfundikanywa na ba Mpema-Yuzuye. Abo nta bandi ni ba Varisito Ndayishimiye bashaka kurya amadorari ya Kira Hospital, amadorari ya muganga Christophe Sahabo, bashaka kurya ivyo batabiriye akuya, nk'uko dufise amakuru atandukanye agenda abidushikiriza ngaha mu gihugu cacu.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, naho ubutaha.